mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muriko muradukurikira muri iyi muriko murumviriza ni Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka isamira kuri 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome ushobora kandi kumva iyi radio ikibiraho urusa 80 kuri 28 kuri kwigenekerezo rya 11 ruheshi umwaka 2026 ya makuru twabateguriye uyu munsi akaba ashamikiye ahanini kuri zino ngingo nyamukuru. Umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu cy'u Rwanda n'andi makungu Olivier Nduhungirehe avuga ko leta y'u Burundi ibandanya kwisamaza kwijanye n'ibiganiro gushikaho leta yandayishimye yanasubije inyuma ibiganiro by'abahuza n'u Rwanda bihagarariwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Mu kanya murabyumva Dr. Sahabo Christophe yarasogoswe umushito n'igendereza yandayishimiye kugira ahebeshwe burundu ku nguvu ibitaro Kira Hospital byashizwe habona Pacifique ni nazo harana agateka kazina muntu navyo muraza kubyumva. Murundi impamvu igitoro kitaboneka nuko leta yifuza ko coguma kizimbutse mu karere kubyo mpamvu gutanga uburenganzira kugira ngo ubishoboye wese azane ico gitoro bishobora gutuma gica kizimba. Amakuru tubategure saa yonyene turafina ndavugwa mu bindi bisata kumana jewe Philibert Karangwa ngira ndabashikirize abandi ko ndafashwa na Yves Rakoze mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese mwidonido. Radio Peace Uriya bunyoni yirirwa arafunga abantu mu rugo iwe hama bakabatora ibiziga niwe muvuga yuko ari leta jaso ndakugarika yamaze ibintu by'abantu akamara abantu abacimitwe niwe muvuga yuko ari leta jaso kandi inka uyihenze umuyonga iguhenda umuhondo nukuvuga hageze gukama ntaje kuraye umugani urawumva neza bisanzwe Baristo ntiyatsinze Baristo bivuga ngo yaratsinze kandi uko bamuhenze ko yatsinze niko nabazobahenda ko Korea nabaze uko bamuhenze Epitasi naho hoza Yesu Kristo akaza gutwara igihugu cy'u Burundi Epitasi agomba ubutegetsi Epitasi azokwamba uri umunyepolitike gufata ubutegetsi uri umunyepolitike gushishira ubutegetsi. Nayo nkuko twari twabibamenyesheje ku rubuga rwa X mu kiganiro na kimwe mu bimenyesha makuru byo mu Rwanda umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu ciwe n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe yarayashikirije ko leta yandayishimire ibandanya kwiteza utunyoni mu bijanye no kuganira ngo batorere inyishu ikibazo c'umubano mubi. Umushikiranganje Nduhungirehe akamenera indakugwara gurukumwe ko na leta zunze ubumwe za Amerika zagerageje kubahuza inshuro zibiri zose inyuma yaho umugwi M23 ufatiye Uvira Uburundi bugasaba ibiganiro ariko ko byose byabaye imfa gusa kuko leta y'u Burundi ca ihindukira ikisamaza kuri iki kibazo. Krista Inamahoro arabandanya n'inkuru nkuko biri mu kiganiro umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu cy'u Rwanda n'andi makungu Olivier Nduhungirehe aheruka guha kimwe mu bimenyesha makuru by'u Rwanda. Uyu mutegetsi yameneye inda kurwara ko bafitanye ikibazo n'ubutegetsi bw'u Burundi aho agaruka hanini ku majambo yo guhindura ubutegetsi bw'i Kigali bagatembagaza Paul Kagame asanzwe arongoye ico gihugu yagiye arashikirizwa n'abategetsi b'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aha Felix Tshisekedi akaba yavuze igihe yari ko ariyamamaza mu mwaka wa 2023 i Kinshasa kandi ko bitazomusaba kurungika y'abasirikare biwe kuko u Rwanda ari ruto. Ahanini kandi Nduhungirehe agaruka ku majambo yashikirijwe na Evariste Ndayishimiye muri Nzeri mwaka wa 2024 aho yavuze ko yiteguye gushigikira urwaruka rw'u Rwanda mu gihe rwo kwifuza gutembagaza Paul Kagame. Amajambo leta y'u Rwanda itigeze iha agaciro canke ngo igire n'ici bivuze ko ari kumwe n'abamenyesha makuru. Nduhungirehe yemeje ko Ndayishimiye inyuma gushikiriza amajambo yo gutera u Rwanda yarungitse ku mugaragaro abasirikare biwe muri Kongo baja kwifatanya n'umurwi wa FDLR kugira batera u Rwanda. Ni mu gihe leta y'u Burundi yo yari yabanje kumenyesha amakungu ko barungitse izo ngabo kugira ngo zije kurwanya umuhari wa Rede Tabara wiyemeje kubagora igihugu cy'u Burundi ukoresheje ingimba. Ibyahavuye bihindura intumbero nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje Olivier. Yamara naho biruko Nduhungirehe ntakana inyuma yaho umuhari M23 ufatiye Uvira
ko Burundi bwihutiye gusaba igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko bwo kwicarana bukaganira mu ntumbero zo gutorera inyishu ikibazo. Aha uyu muhinga mu by'imigenderanire akemanga ko inzego z'ibyo bihugu ko ari bibiri zabonanye inshuro zitatu bahuriye ku mipaka ibatandukanya mbere bakanafundika ibyo bagiye gukora kandi bibafitiye inyungu bose. Umushikiranganji Olivier akavuga ko yaguye mu gahundwe bukanafuka umunwa inyuma yo kumva ibyaciye bishikirizwa na Ndayishimiye atabaza ko u Rwanda ari igihugu c'indyarya kandi rushaka gufata igisagara ca Bujumbura. Nduhungirehe avuga ko abategetsi b'u Rwanda nabo baciye bihutira guhamagara mu Burundi babaza impamvu Ndayishimiye avuze amajambo nk'ayo kandi bari bahaye umurongo ibijanye no kumvikana. Iyi nararibonye mu vya politike ikaba yanaboneyeho akaryo ko gushira hamwe ibiganiro vyari vyateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri, kandi ivyo biganiro bikaba inshuro zibiri zose, naho nyene bikaba vyabaye inyuma y'aho umuhari M23 waheruka gufata igisagara ca Uvira, ariko mu nyuma naho bibi vy'ubusa kuko atigeze areka kwama yikanga Kagame ko ashaka kumutembagaza w'ivyo biganiro akabifata nko kumusamaza. Nduhungirehe aguma yemeza ko leta y'u Burundi n'ubikibandanya gufasha umuhari wakoze ihonyabwoko mu Rwanda muri 1994 kugira ngo batere u Rwanda nk'uko leta y'u Burundi na Kongo bavyishinze. Yamara Nduhungirehe avuga ko igihugu ciwe n'ubu citeguye kwicarana n'ubutegetsi bwa Gitega kugira babane neza. Aha akavuga ko u Rwanda atanyungu rufise mu mbano mubi uhari n'igihugu c'u Burundi, ariko Ndayishimiye we abandanya kwiteza utunyoni. Krista Inamahoro, Radio Peace FM, ijwi ry'ugwaruka. Krista Inamahoro, ndagushimire. Politike naho na ntwaro umugambwe umwe ishobora gushikana kure iterambere ry'igihugu kuko usanga abategetsi babikora mu ntumbero yo gushira imbere inda zabo. Uyu ni wo mwihwezo wa Emmanuel Ndirimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe IPD zigamibanga. Tumwumvirize. Dufashe mu Burundi aho nsanzwe nzi Burundi nzi neza, Burundi nzi kahise ku Burundi nzi injyane zagiye ziratuma ibintu byose Burundi bizingama. Niyo haboneka agahengwe katamara imyaka idashika 10 cyangwa ngo irenge 10, biramaze kwibonekeza neza yuko intwaro y'umugambo umwe atayishobora gushikana Burundi. Wowe uri kuravuga kazoza, reka turaba kubu konyene turimo, raba ingene Burundi bwazingamye ku buryo n'uwabubonye bugendera haheze imyaka 30 uno musi asanga ahubwo bwarasubiye inyuma nk'ibirenge. Umva rero naho muraba ku isi aho hari intwaro zigizwe n'umugambo umwe, bama bari mu bibazo. Ufatire akarorero ka Korea yo mu buraruko, murabona yuko bahagaze ku nguvu ku bigwanisho, bahagaze ku gikenye batwaza abanyagihugu. Nivyo rero CNDD-FDD yazanye mu Burundi, naco gituma mubona atakintu na kimwe gishobora kuva hasi ngo gitere imbere, kuko iyo hari yindi migambwe iramama ikababwira iti nyabuna hajya bigenza uku, hajya banza mutenyenye mu vyige neza, hajya hashira umuntu abishoboye, ujya mwahashize ntaca ashoboye, ariko bo baba bari mu bintu umengo nivyo nivy'akagwi bamwe twita mafia. Aba mafia nibo bagira akagwi kabo ko kwica no gukiza, badashobora kumva umuntu abagisha inama, abakebura, ababwira ati ibigezaho ibiteza imbere ni vyiza. Nuko rero ntaho turiko turava, ntaho turiko turaja. Nayo kubijanye nuko hagwiriye imigambwe myinshi mu Burundi ibigaragara nka demokrasi, uyu munyepolitike yemeza ko umugambwe uri ku butegetsi wese mu guca ubunywenywe imigambwe yindi mu ntumbero nyayo yo kuzimanganya demokrasi nyabuna. N'ubu nyene tumwumvirize. Murashobora kuvuga ngo ni demokrasi hari imigambwe. Mwibuke ko igihe bakora programme ya nyakurization, imigambwe bakayita nyakuri. Imigambwe yose ikomeye bagiye barayicamwo utuntu bahereza bansumirinda abantu bashaka kubaho
biraba bonyene bataraba igihugu nitwo tujya tugambwe twose ubona byitwa ngo turahari ngo ni demokarasi ni banciye aho ni bampemuke ndamuke abo nibo rero bacuditse na CNDD-FDD kuko bakora programme imwe na sebuja wabo ariyo CNDD-FDD nuko rero ntimuronderere kure ngo muri kazoza oya nakubuho nyene byarayangaye kazoza koko ntako turiko turabona kuko niyo turiko turumva rwa ruririmbo rwabo ngo mu bihumbi binibi Burundi buteye imbere ngo Burundi bwishoboye ngo Burundi bumeze gute nibabe baraba neza abarundi ntibakiri bijuju babigenjeje gute bakoze iki ko ataco batarakora ubonyene ntiharahera n'amasaha 48 uwitwa ngo n'umukuru w'igihugu Neva aje kuvuga ngo nta leta ihari ngo nibamufashe kuja kurondera iyiri mumva rero yuko cyangwa c'abavuga ngo ni yare abarundi nyabo naho ubwo nibahaguruke barabe icokorwa bave mu gatiro bikubita gashi atari uko ibintu biracameze nabi cyane kandi cyane rwose Burundi buri muri purgatori ejo na hirya ejo uzohava bwisanga buri ku kirimba kwa shetani. uwo akaba yari Emmanuel Ndereyimana umunyamabanga nshingwabikorwa umugambwe PD zigabibanga akongera akaba n'umuvugizi w'urunani Sefor Arusha. Ibijanye n'agateka kazina muntu naho Gitega na Bujumbura ziza imbere mu bijanye n'amabi yo guhungabanya agateka kazina muntu mu Burundi biri mu cegeranyo giheruka gusorwa n'ishiramwe Kate Burundi aho muri ico cegeranyo c'ukwezi kwa Rusama bavuga ko mwe nayo mabi usanga kogwa na bamwe mu nzego z'umutekano nayo mu bishwe akaba atamatohoza yigera akogwa gushika n'uyu munsi. Kurikira Judith Bastama ajejwe gisata co kumenyesha amakuru n'ishiramwe Akate Burundi. Icegeranyo casohowe na Kate Burundi muri uku kwezi kwa Rusama umwaka wa 2026 cerekana ko kubahiriza agateka kazina muntu mu Burundi bikiri kure nk'ukwezi. Abantu 7 baratowe ibiziga mu bice bitandukanye by'u Burundi. Intara za Gitega na Bujumbura ziza imbere kuko zirimo abantu 6 kuri 7 bishwe ni kuvuga ibice hafi 86%. Uwundi muntu umwe yishwe mu ntara ya Buhumuza. Ikindi gikomeye cagaragaye muri iki cegeranyo nuko atatuhuza na rimwe yigeze riba kuri ubwo bwicanyi. Mbere n'umupolisi abantu biboneye arasa umuntu ubutungane ntibwigeze bumukurikirana. Ivyo bisigura ko urugero rw'amatohoza rungana na 0%. Ku bwa Kate Burundi uko kudahana bituma ivyaha biguma vyiyongera. Nkuko vyagenze no mu mezi yahera abagirizwe ivyo vyaha n'abakozi b'inzego za leta cane bamwe mu bapolisi n'abakozi b'urwego rw'iperereza. Rimwe na rimwe ugasanga bafatanya n'ugwaruka rw'imbonerakure. Nayo abashikirwa nayo mabi usanga ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, mbere n'abanyagihugu basanzwe. Icegeranyo kiragaruka kandi ku kibazo cyo guhamba ibiziga vyatowe gihuti. Ibice hafi 29% by'ibiziga vyatowe vyaciye bihambwa uwo munsi nyene bitowe ku itegeko ry'abategetsi bo mu nzego zo hasi. Ivyo bigatuma ivyo biziga bidashobora gupimwa, ibimenyetso bigaca bizimangana kandi amahirwe yo kumenya babikoze akaba arangiye. Imiryango nayo yababuze ntibashobore kumenya ukuri no kuronka ubutungane. Mu kwezi kwa Rusama kandi amatohoza yerekanye abantu 5 banyurujwe, bamwe muri bo babanje guhamagarwa ku matelefoni imbere yuko banyuruzwa. Kubona hakoreshwa imodoka zifite iyo bitabona abantu bakanyuruzwa cyane izuba riva byerekana ko ababikora badafite ubwoba bwo kubihanirwa. Ikitari gisanzwe kimenyereye nuko muri abo bantu banyurujwe 2 bakorana n'urwego rw'iperereza, uwundi akaba yari umupolisi. Ivyo navyo birumvikana ko vyerekana ko mu kunyuruza tawe bakigera umutwe. Muri uku kwezi kwa 5 kandi Akate Burundi yatohoje abantu 4 bahohotewe, mbere 2 muri bo bahava bitaba Imana,
umwe muri bo yapfiriye Igitega inyuma yo gukubitwa amahiri n'imbonerakure, uwundi ni umunyururu yapfiriye mu ibohero rya Ngozi inyuma y'igihe kinini yankiwe kuja kwa muganga. Kubera ivyo vyose, ishirahamwe Akati Burundi risaba ubutegetsi bw'u Burundi kwama butanguza amatohoza yigenga igihe cose habonetse ikiziga, habaye inyuruzwa ry'umuntu canke habaye ihohoterwa. Akati Burundi risaba kandi guhagarika guhamba abantu igihutihuti no gukurikiza amategeko agenga ipimwa ry'ibisiga. Akati Burundi risaba kandi kureka inzego zijejwe gukingira no guteza imbere agateka ka zina muntu ngo zikore mu bwigenge. Ubwa nyuma, Akati Burundi ihamagarira amakungu kuguma ikurikiranira hafi uko ibintu vyifashe mu Burundi no gutanga imfashanyo ishingiye ku ngene Burundi bushira imbere kurwanya kudahana. Uwo akaba yari Judith Basutama arongoye igisata cyo kumenyesha amakuru kwishirahamwe Akate Burundi. Muri ico gisata nyene inama nkuru y'abepiskopi katolika iheruka kubera ibujumbura mu ndwi iheze iremeza ko mu Burundi hasa n'ahari amahoro, ariko ihonyangwa ry'agateka kazina muntu byo ribandanya atacamira. Bakabona ko ivyo bibangamira umutekano w'abanyagihugu, ni mu gihe kandi abarundi bugarijwe n'ibibazo by'ubukene. Leta y'u Burundi nayo isa niyirengewe n'izo ngorane zihanze Uburundi. Ni nkuru dushikirizwa na Odas Kaburu. Nkuko biri mu itangazo ryashizwe ahabona n'abepiskopi katolika nyuma yo kurangiza iyo nama yatanguye kuva ku igenekerezo rya mbere kugeza ku rya gatanu ruheshi umwaka wa 2026, barakenguruka ko mu Burundi amahoro ahari kuko atabariko baratana mu mitwe hagati mu gihugu, mbere abanyagihugu bakaba bashobora kuja ku mirimo yabo ya misi yose. Abarimyi mu bice bitari bike by'u Burundi bakaba bari mu isarura ry'ivyo barimye, naho hari hamwe hamwe umwimbu ari muke cane bivuye kwicika ry'imvura ryabaye imburagihe. Ibi bikaba biri mu bituma ibifungurwa ku masoko atandukanye bikeha, ibiciro navyo bikaba umurengera. Ibyatumye umwimbu mu barimyi ugabanuka sugo ruzuba gusa, ahubwo ryasongereye isibe kuko abarimyi basohoye isuka hakiri kare, ariko baza kubura umwavu ku gihe, kandi abenshi muri bo bari bataze udufaranga twabo mw'ishirahamwe FOMI rihingura umwavu mu Burundi, naryo ryakomeza kubizeza ko bidatevye umwavu baza kuwuhabwa. Baza gutangazwa no kubona uwakwiragwijwe mu bibanza basanzwe bawutoreramwo wahabwa abazanye amakashi, nayo abarishe mbere atawubaraba n'iryahumye. Inkurikizi ry'iryo bura ry'uwo mwavu byatumye n'abasohoye imbuto bacerewe, ibyo barimye bihura n'uruzuba, ubu bakaba batubitse wavubi kandi bari barasohoye isuka. Bisinzikaje abanyagihugu si ibyo gusa, n'ibura ry'igitoro rimaze imyaka irenga 5 naryo nyene risubiza inyuma ubutunzi bw'u Burundi, udasize inyuma abanyagihugu. Muri iryo tangazo abepiskopi katolika baratewe umutima uhagaze n'ibura ry'imiti ryibonekeza henshi mu mavuriro y'igihugu, ibiheza bigatuma abarundi benshi bahitanwa n'indwara kubwo kubura imiti ikwiye, abandi nabo zikabasinzikariza ku musego. Abepiskopi katolika baragaruka no ku gisata ca politike, bakavuga ko nubwo umenga mu Burundi amahoro arahari, umutekano, agateka kazina muntu n'uburenganzira bw'abanyagihugu ntibisiba guhonyangwa, aho ukunyuruzwa hamwe n'ibiziga biguma bitorwa irya nino navyo nyene bigisibije. Hakiyongera ko ihagarikwa ry'agasakisaki ku banyagihugu ataco bagira, abenshi muri bo bakaba bavundiye mu mabohero atandukanye ari mu Burundi, kugeza naho n'abahejeje igihano baciriwe batari kugwa ngo basubire mu miryango yabo. Ibi byose bigakorerwa abanyagihugu reterorera, ariko ntihagire ico ikoze kugira ngo ivyo bihagarare. Ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ntirigarukira aho gusa, n'ibikorwa vya leta bitegurwa bikanashirwa mu bikorwa ari ku munsi w'Imana, binasaba abanyagihugu kubigiramwo uruhare, navyo nyene bihonyanga amategeko dusanga mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya 75. Uguhonyanga agateka kazina muntu mu Burundi hamwe n'ubukene burenze urugero
abanyagihugu biri mu bituma abakiri bato batabakomoka bagakwira imishwaro baja mu bindi bihugu byaba ibihugu bibanye n'u Burundi canke ibihugu vya kure y'u Burundi baja gushaka aho ba amaramuko. Mu gusozera iyo nama abepiskopi katolika basesenguye utuntu n'utundi bahuriza ku cyumviro kimwe gusa ko amahoro atabonekera gusa kukuba atabariko bararwana ahubwo nyabuna abonekera mu bikorwa byiza biteza imbere abanyagihugu n'igihugu ukwishira no kwizana kuri bose hamwe no kugira ubuzima bwiza bihoraho. naho Das Kaburo ndagu ukengurukire nyuma yo guheba imishahara myiza mu gihugu c'Ubusuwise agahitamwo kuja kubaka igihugu ciwe abicije mu ndoto ziwe zo gushinga ibitaro vya Kira Hospital. Dr Sahabo Christophe agahembo kabaye kumutungira ku mugeto nk'igitungwa kugira ahebeshwe burundu umugambi wiwe yashizwe ku rubuga Facebook rwa Pacifique Rinazwe kuri wa kane genekerezo rya 11 ruhesha umwaka 2026. Yaharana agateka kazina muntu akavuga ko ari amakuru yakuye kuri Antoine Kaburahe atwara ikimenyesha makuru iwacu. Viateur Tori haragira Mungu yatuteguriye inkuru nkuko biri mu rugo rwandiko uharanira agateka kazina muntu Pacifique Rinazwe yabishize ku rubuga rwiwe rwa Facebook atangura avuga ko muganga Christophe Sahabo yasogoswe umugeto abandi bita umushito kandi warushushe bakawusogota mwivi kugira yemere guheba ibitaro vyiwe. Pacifique avuga ko ayo makuru yatanzwe n'umumenyesha makuru Antoine Kaburaho inyuma yo kuyashira ahabona nk'ihohoterwa rikorerwa muganga Christophe Sahabo yakorewe mu iperereza ry'u Burundi. Antoine Kaburahe avuga ko igihe muganga Sahabo ahagarikwa mu ijoro ryo kuwa mbere ukwezi kwa kane umwaka 2022 yabeshwe ko hari kabazo gasanzwe agiye kubazwa mu iperereza. Mufashe yari Colonel Alfred Inosamuseremu yatwara iperereza mu gihugu hagati kandi ko Christophe Sahabo yagiye yijanye mu modoka yiwe ntiyigeze amenya ko afashwe. Pacifique Nihazwe yanditse ko Dr Sahabo atigeze amenya ko hariho umugambi ukomeye mu batwara Uburundi wo kumunyaga ibitaro yaruhiye. Yagiye ajanye n'umukuru wa Conseil d'administration wa Kira Hospital umunya Suisse yitwa muganga Jean David Pilote. Mwiperereza muganga Christophe Sahabo yahaboneye amahano yategetswe gutanga imihoho mu buyobozi bwa Kira Hospital. Ibitaro yashinze yarondereye umutahe yarongoye akabigira ibitaro vy'akarorero mu karere. Pacifique Ninahazwe yanditse ko muganga Sahabo yasogoswe umugeto ushushe mwivi kugira yemere ivyo yasabwa n'iperereza. Jean David Piro yategetswe gutanga imihoho mu burongozi bwa Conseil d'administration ya Kira Hospital no gusubira iwabo mu Busuwise ubutarariye. Ninahazwe yanditse ko imyaka 4 iraheze muganga Christophe Sahabo ari muri ayo mananiza y'intwaro y'abasuma. Sahabo avundiye mu ibohero rikuru rya Ruyigi ku bwa Pacifique. Sahabo ntavyo atabonye muri urwo rugendo rw'umusaraba. Umushingwa manza yamuburanira yigeze guhagarikwa arekugwa asinyishijwe kutazosubira kuburanira Sahabo. Yajanywe mu Ruyigi kugira abe kure y'umuryango aragwara bakamwankira kwivuza. Haranavuzwe imigambi yo kumwicisha isumu. Urubanza rwiwe ni akamaramaza mu vyitwa imanza nkuko vyanditswe na Ninahazwe. Mu guheraheza uyu atwara Fokode yibutsa abarundi ko uyu muganga bafata bunyamaswa ari umurundi w'umuhinga yize mu Busuwisi ariko agaruka kuvura abarundi. Yamenye gukwega imitahe ikomeye yubakisha ibitaro vy'akarorero mu Burundi. Perezida Nkurunziza yari yamwise umurundi w'akarorero mu 2015 ico gihe na Evariste Ndayishimiye niho yari. Nayo ijambo risozera urwandiko rwa Pacifique kandi riteye akababaro avuga ko bibabaje kubona uwakoze ivyo bikorwa byose agahembo yahembwe
kabaye koswa agaherahereza avuga ko kwizera Uburundi ku ntwaro ya CNDD-FDD bisigaye bisa no kwiyahura. Vitortori haragira mu ngundaguke ngurukire ariko ndanakumenyesha ko mu gusozera aya makuru ku bukene bw'igitoro bumaze imyaka 5 bwibonekeza mu Burundi ntaworeka ubishoboye wese akazana ico gitoro mu gihugu. Kuri ico kibazo umushikiranganje wa mbere Nestor Nahonuye yishuye ko umuntu wese abishoboye aho ikaze kuzana ico gitoro mu gihugu. Ivyo bishikirije mu kiganiro cahuza abashikiranganje n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu Igitega kuri uyu wa 11 ruhesha umwaka wa 2026. Ariko rero ko bwa Ntahonuye ingorane iciboneka nuko bitokunda ko bagurisha igitoro ku giciro kiri kuno munsi, ni ukuvuga amafaranga y'amarundi 4,000 ku litiro, mu gihe mu bihugu bibanyi nkuko abivuga igitoro kigwa amafaranga 7,000 canke 8,000 atiri warashigwa mu marundi. Kugira liberalisation vyotuma igitoro kigugwa n'amafaranga 6,000 canke 7,000. Ikindi nuko igiciro c'igitoro kidugijwe n'ubuzima bw'abanyagihugu bwoca burushiriza kuzimba. Ivyo byose rero ngo bigasaba kwitonderwa, ariko kandi avuga ko biriko birigwa. Ariko rero umushikiranganje wa mbere asaba abantu kwijukira kugura imodoka zitanywa igitoro ahubwo zikoreshwa n'umuyaga nkuba. Mbere ngo ni naco gituma bene izo ngendeshwa ziriko zirinjira mu gihugu atana makori yiri waratangwa. Ninandi soza makuru twari twabategure shimwe mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimire uruganda rwacu rwatorokanije ntibagiye Yves irakoze yakamfasha mu nga bw'ivyuma no Jojo Fulbert Karangwa nako ndabashikiriza mu nkunde twoca duhanisango ku munsi w'ejo nagahana.